Ndongeye kubaramutsa abandi ndabahe mwiriwe umwe wese bigaterwa naho aherereye. Uno musi kandi turagaruka kuri kino cigwa gikomeye cane, na cane cane cerekana uko ushobora gukoresha ibishishwa vy'inanasi, na cane cane ukeneye ko ugira imitsi yo ku gitsina gabo ikomeye, ukabira ukaronka inguvu zikomeye, maze ukagira imisemburo ya kigabo yihuse cane ku buryo n'igitsina kiba kinini kikavyibuha, nubwo wowe uri umuntu ushaje kandi mu mwanya muto cane. Uyu ni umuti batarenza imisi 6 gusa. Muza kuwumviriza neza, wewe waba ufise ikibazo co kwabira urangiza n'ingoga canke bene babandi aheza agacamba umugongo uracitse. Muza kumviriza rero ukuntu bawutegura, ni ibintu vyoroshe cane, mu mwanya mutoya muza kuba namwe mutanguye kwisuganya, maze usanga ibintu bimeze neza cane, hamwe n'umugore ayoberwa ati none uyu muntu yanyoye ibiki. Muramaze kubona ko mw'iyi minsi maze imisi ndabazanira utuntu tw'ubwenge cane, ku buryo babandi bahora bitinya. Hariho n'umuntu ashobora kuba anagwaye agatinya kubibwira abantu ati jewe buriya mu gitanda bimeze uku, agapfana isoni. Kumbe hari ibintu vyinshi cane impande ziwe ashobora gukoresha ku buryo kabisa usanga ameze neza atitinya hamwe ahaciye hose. Kuko hari igihe ushobora kurongora umugore hamwe agenda kwikuguye akavuga ati ego kabisa, ti kabisa urya muntu n'umugabo. N'igihe umengo sinzi ibintu uriko urakora, ugasanga umugore akakureba akayoberwa n'ivyo ari vyo. Rero muze kuraba neza uko bagomba ndabereka uko bategura uno muti ukozwe mu nanasi canke ibishishwa vy'inanasi, hanyuma ibintu ugasanga birakomeye ku rugero ruteye n'ubwoba. Aha rero turatanguye, urafata inanasi ukayikataguramwo ibice uko nyene ubona pole pole. Uhejeje kuyibaga neza, uba wayironza ariko ubanza ukayironga, hama uhejeje ugaca ukatagura neza, ibi ukayisatura neza nyene ukayibaga. Hama ibi bishishwa rero nivyo tuza gukoresha, kuko aho indani harimo umuti udasanzwe cane, niwo tuba dukeneye. Uhejeje uca ushira kwako bita cutting board canke ku kantu ari ku meza ari kuki, ugaca utora imbugita ugakatagura duto duto, ukabukatagura bwose. Umaze kuba uhejeje uca utora uca uzana imbabura ugashira pembeni. Hama umaze kuzana imbabura ugashiramwo amazi mu gasafuriya, ugaca ushiramwo amazi angana n'ilitiro 2. Uhejeje gushiramwo amazi uca ukororeramwo n'izi mbuto za shia zikiri mbisi. Shia ajya burya bubuto bwa shia bukiri bubisi. Hanyuma ugaca uvangavanga, ugaca utereka rero ku muriro. Rero sasa ugashira ku muriro karindira bikabira. Ubonye menga ibishishwa bitanguye guhindura isura gatoya, ugaca uterura ukaminina. Habasigaye iki? Habasigaye gusa ko ushira mu kantu caba igikombe, aho ushize hose nta ngorane. Hama ugaca uzana aka gapudre canke kano gafu ka pinata, kazirya mbuto za pinata, ugira ikiyiko kimwe conyene nturenza. Hanyuma ugaca ucangacanga neza, biba vyahoze, biba bisa nuko vyahoze. Bimaze guhora uca urihereza rero agakombe kamwe mu gitondo, igikombe n'ikindi ku mugoroba. Ngo birya bintu ngo vyo kwabira, ngo urumva ngo jewe ngo mpejeje ngo umugongo uca numva uvunitse, abandi agaca bacitse intege, abandi kugira yisubirize ugasanga biragoranye. Wapi? Canke mbajya abagabo busanga mengo igitsina cabo gitera cifunyafunya, gapunguka gasubira inyuma. Ni kuvuga imitsi nitangura ikidarika, ukabona nyene imboro iravyibushe, hajya ku mutwe ukabona nyene ko hagize ubuzima bwiza. Uko utera unywa rero, uko utera unywa, uza guheza nyene usanga ufise igitsina nyene ari nk'ubuhiri. N'ugicishijemwo avuga ati ego kabisa uyu muntu n'umuntu w'umugabo. Nuko rero bimeze. Abafise ico mubaza canke bajya nabo usanga bakeneye ko baca baza gutora imiti biteguye mu muti nyene, rero baca bandondera kuri iyi nimero, harimo iyi ya 66 27 94 50. Igihe bakeneye
umuti uteguye acaza ngaha kw'ivuriro. Iyo naho akeneye kuvyihingurira canke afise ikibazo abaza aca abaza kw'iyo nimero nyene canke mukandika kw'iyi ngiyi banabashiriyeko hano kuri video. Nuko rero mugire ibihe vyiza, abandi muhanahana kino kiganiro, abafise ico batanga muri commentaire muraza kwandika, ndaza kuraba ndabishure. Barya nabo mushaka kuyabonesha muce mufyonda kuri suivre canke s'abonner, hanyuma muheze muhanahane kino kiganiro. Naho mu kiganiro c'ubugaruka mwirigwane n'Imana.